Ikaze ni kuri mwebwe mwese mwahisemwo kudukurikira amakuru tubashikiriza kuri uno munsi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abantu bataramenyekana baraye bateye amabuye ahakorera ikimenyesha makuru Iwacu. Ivyo vyakozwe bikaba bifatwa nk'iterabwoba aho indongozi z'ico kinyamakuru zihamagarira inama nkuru y'igihugu ijejwe ibinyamakuru sense kwibutsa abanyagihugu akamaro k'umumenyesha makuru mu gihugu. Mu runani bafashe bige ruhurikiyemwo abasanzwe bitaho igisata c'indero baragira ico bashikirije muri ano makuru kwitegeka umushikiranganje w'indero yasohoye muri uku kwezi rijanye n'ingene abanyeshure bunguruzwa mu mashure y'ubuhinga nuko baronswa impapuro z'umutsindo. Muca mubikurikira mu kanya mw'idonido ry'ano makuru. Ano makuru tuyahereye muri politike. Ibiriko biraba mu mugambwe CNL ngo ntibiriko birakurikiza amategeko bivugwa na Leonce Ngendakumana yigeze kubarongoye inama nshingamateka y'u Burundi. Ni nyuma yaho umukuru w'inama nshingamateka yemeye ko umugwi w'abashingamateka ba CNL urongowe na Leopold Hakizimana mu gihe umugwi w'abashingamateka 18 bemera Gatongwasa nk'urongoye umugwi wabo. Bavuga ko ibiro vy'inama nshingamateka bishobora kuba vyaguye mu mutego wabo bashingamateka 13 mu gushinga uwo mugwi mushasha. Leonce Ngendakumana asanga ivyo bisa n'ibihungabanya ibikorwa vy'abashingamateka. Biriko biraba mu mugwi w'abashingamateka bakomoka ku mugambwe CNL bikaba vyaheruka no kuba muri uwo mugambwe nyene. Twebwe tubibona nk'ibintu bidasanzwe kuko twari tuzi ko mu Burundi twinjiye mu ntwaro ya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi, aho iyo migambwe itegura imigambi ikayishikiriza abanyagihugu, hama abanyagihugu bakitorera imigambi babona ko ishobora kuzobagirira akamaro bo nyene ubwabo, imiryango yabo cankwe n'igihugu mbere. Mu gihe rero mu nama nshingamateka ariko haraba ibibazo nk'ibi, ivyo bibazo bica bituma ibikorwa by'inama nshingamateka bicumbagira cane, bigatuma abashingamateka bikekana binubana, na cane cane nk'abashingamateka mu mugambwe CNL bagaca binuba ibiro by'inama nshingamateka. Iyo rero hamaze kuba ukwinubana ni ukuvuga ca gikorwa cyo gukurikirana imigambi leta iri kwirarangurira abanyagihugu kiba kigishobotse. Kandi burya iyo uriko uraturubika, uriko uratoteza abashingamateka cyangwa abakenguza amateka baba batowe n'abanyagihugu, ni ukuvuga iyo baturubitse ukabasuzugura uba uriko uturubika usuzugura ba banyagihugu babatowe. Urumva rero ni ikintu gihambaye cyane, ni ikintu gikomeye cyane. Ibi rero biriko biraba naho navuze ngo ntibisanzwe. Umuntu aravyaye mu mugambwe CNL mu misi heze kabona n'uruhara bushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwabigizemwo, karaba nibi biriko biraba muri uwo mugwi uruhara rw'ibiro by'inama nshingamateka sanzwe guhindura umugwi w'abashingamateka mugabo kisunga amabwirizo agenga inama nshingamateka, ibwirizwa nshingwa bikorwa ry'inama nshingamateka reglement d'ordre intérieur. Birashoboka umugambwe ubishatse urashobora guhindura umugwi mugabo wisunze amabwirizwa agenga inama nshingamateka n'igihugu mbere, ntupfa uko uhinduye nyene. Haragira igihe bavuga bati twagomba uwo mugwi wacu uhindure, ariko ntuhinduka cyane kuko baguma ari babashingamateka nyene, bahindura kumbure ibiro, barashobora guhindura ibiro vyawo, uwurongoye ari cegera ciwe ari n'umunyamabanga abo barashobora kubahindura. Umugwi w'abashingamateka ntushobora kuwuhindura kuko ushigwaho n'ibwirizwa n'itegeko ry'inama nshingamateka. Ariko ibyabaye urabona ubu hari imigwi ibiri, iyo migwi ibiri urumva ntiyemewe, nubwo nta mategeko yakurikizwe, nta mabwirizwa yisunzwe. Imigwi ibiri ntishoboka mu nama imwe nshingamateka, ntibikunda kuko baba batowe ari abashingamateka mu mugambwe, abashingamateka mu mugambwe CNL. Ikimenyesha makuru Iwacu kirasaba inama nkuru y'igihugu ijeje kumenyesha makuru ijejwe ibinyamakuru nako sense
kwibutsa abanyagihugu akamaro k'umumenyeshamakuru mu gihugu bivugwa n'icegera c'urongoye Iwacu mu gihe hatewe amabuye ku cicaro c'ico kinyamakuru mw'ijoro ryo kuri uyu wa mbere. Abbas Mbazumutima ahamagarira abamenyeshamakuru muri rusangi na cane cane abo mu kinyamakuru Iwacu gukora bakurikiza amategeko aranga umwuga ntibacika intege kubera ababatera ubwoba. Yatanguye nk'igihe cy'isaha imwe z'ijoro je niho narindi usanga umuntu agikosora amakuru ya nyuma tugira turungike hariho n'undi mumenyesha amakuru washaka tuza tubona rero aba bavigile bajeje gucungera umutekano b'abasivile baje amaso bayakanuye hari umuntu aduteye ibuye abateye ibuye gute ubundi navuga ati ndabonye ikintu mugose ndakibonye neza kirakamanganye simenye yo kigiye aho rero hari abapolisi babi inyuma y'ikigo ca Iwacu turabatabaza barundi baranyaruka baraza baje barafasha nabo bagenzi babo kuraba ivyo ari byo mugabo ntaco batoye mugabo bakiri ngaho nyene bagiheraheza kuraba baza bumvira indi buye hejuru ku mabati mugabo mwijoro birasubira mu masaha 5 z'ijoro amabuye menshi gushika naho chef de quartier aza abapolisi baraza nka 230 bakiriwe n'amabuye gushika no mwibarabara ko aya mabuye yagiye gucureha saa 8 z'ijoro nta bintu byinshi bashaka byononekaye mugabo icononekara ni mu mutima urumva ko uhungabanye urumva ko ugize ubwoba ibi bintu nibaza yuko no gushaka gutera ubwoba kumbura amenyesha amakuru abamenyesha amakuru nabo ni nk'ingere gihambaye ya demokrasi ushaka ko demokrasi uhungabanya abamenyesha amakuru kumbure n'ibindi bigize demokrasi aha ngataka nka sense wa mugwi ujeje gucungera amakuru dushikiriza kugira ngo batera kamo bibutse yuko umwuga dukora ari kirumara mu gihugu nta ndwi zibiri cankwe zitatu zari ziheze hariho na mugenzi wacu nawe nyene yakubaguwe babiri mugabe ivyo ntivyo duca intege igihambaye no kuguma kwizima nkuko babivuga umuntu agakora utajugumira mugu ugakora nkuko akaranga mutima k'umwuga kabidutegeka. Mu gisata c'indero naho ingingo zisohoka mu mpera z'umwaka w'ishure ngo ntaco ziza gufasha mu ndero mu gihe ziba zitasiguriwe neza abegwa bose nico gisata. Umukuru w'urunani bafashe bige ruhurikiyemwo amashirahamwe yitaho indero abivuga afatiye ku itegeko umushikiranganji w'indero yasohoye muri uku kwezi rijanye n'ingene abanyeshure bunguruzwa mu mashure y'ubuhinga canke baronswa impapuro z'umutsindo. Mu nyuma akaba yasavye ko rihagarara kuko rizoshirwa mu ngiro mu mwaka uza bivuye ko hari abaritahuye nabi. Hariho ingingo iteko ry'umushikiranganji ajejwe ivy'indero ryasohotse itariki 8 z'uku kwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2024 ni itegeko ryahindura irindi tegeko ry'umushikiranganji ryari ryasohotse mu mwaka uheze ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 aho iryo tegeko rishiraho ingingo zo gufatirako kugira ngo umunyeshuri ave muri iri shuri aje mu rindi canke hatoye ikibazo ashobore kudubura mbere rikanashinga n'ingene abanyeshuri bahejeje igisata ca kabiri école post fondamentale baronka impapuro z'umutsindo ariyo le diplome. Rero muruva ko ari itegeko ry'umushikiranganji riba risohotse umwaka w'ishuri usa n'uri kurarahera kuko kwa gatandatu umwaka w'ishuri buheze. Cyo twovuga ko ngingo nkizo nuko kumbure ingingo nkizo zoza zirasohoka hakiri kare kugira ngo n'abanyeshuri n'abarezi n'abigisha umwe wese arabwa n'ico gisata c'indero atangure kwitegura hakiri kare cyane cyane nko ku banyeshuri bamenye kugira umunyeshuri amenye ave muri iri shuri
aje mu rindi shuri azoba yaronse amanota angana uku ameze uku bifatiye kuri ivyo. Nibaza ko izo ngingo zisohotse hakiri kare vyofasha kumbure ku banyeshuri no ku barezi mbere no ku bavyeyi. Impanuro twe twoha abanyeshuri cyane cyane ubwa mbere nuko bomenya ko umurezi aguma ari umurezi n'umuvyeyi, kandi murumva yuko ingingo ziba zafashwe baba bisunze ingingo ubushikiranganje buba bwatanze mu kugira deliberation. Dusozerere hano makuru muyavugwa mu gihugu ca Kenya, aho hari imyiyerekano ijanye no kwiyamiriza integuro y'amafaranga leta itegekanya gukoresha. Inyuma y'imishamirano abari mu myiyerekano bagiraniye n'igipolisi ku mugwa mukuru i Nairobi, abanyagihugu bahavuye bashwara ingoro y'amakoraniro y'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Bikaba vyari bitegekanijwe ko iyo nteguro isubira kwigwa ku ncuro ya gatatu n'inama nkenguzamateka. Iradiyo y'Abafaransa RFI yandika ko bikigoye kubona neza ibimaze kononekara bivuye kuri iyo myiyerekano. Abayigize akaba hanini arugwaruka, bakavuga ko bafise impungenge kuri kazoza kabo kubera kubura akazi n'ibindi vyankenerwa mu gihugu. Mu gihe muri urwo rwaruka hari ababona ko umukuru w'igihugu William Ruto akwiye gukinjura. Warongoye Kenya yaremeye kuri uyu wa mbere ko yoganira n'ubwo rwaruka. Ni hano duce dusozerera ano makuru mu Kirundi. Nkabandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, ndabifuriza kugira ibihe vyiza.